kubyonona kandi mutanguye kubyonona n'ababushinze bamwe bakiri murimo murabyonona murimo murasimbura ukuri. igihugu cyo mu ijuru turakengurukiye n'abantu hamwe n'inama y'abanyeshuri yose yatwiyumviriye ko bakaruha mu buryo nk'ubu kugira ngo tuhegeranire duhembuke kandi turabakengurukiye ingene mwatwiyumviriye ko kugira ngo tuze dusangire amajambo y'Imana na twebwe naho hari muhira nicyo gituma mwumva mfise umwidondoro muke aha ni mu gisoko iwacu aha ni ku mbuga niho navukiye ndahigira Sunday school none ndahasaza imyaka 54 maze sinike urumva rero nta mwidondoro nkwiye kugira muremure nibi ndabigira kugira ngo kugabe zitabaza nk'abumva izina ry'iwanjye ariko turumva amajambo twereka ko dukwiye kuba bimwemu kugira ngo dusese byose hanyuma bidukingire kuzimira kuko twirirwa turabona abantu benshi bitwa ko ari abimwemu twarabikiranije nabo nyine barabyihendako hanyuma baca barazimira kandi benshi barataritse genda maze kubona abantu bataritse
bitwa ko ari ab'impemu baratarika kuko babaye ab'umubiri batamenye ko ari ab'umubiri bakazigira ko ari ab'impemu. None rero twari ngaha ku munsi w'ejo twaribukije amajambo y'Imana, twaribukije ko dukwiye gusenga kuko icyaha kibunze ku rugi kandi dukwiye kukineza. Uvuye ngaha tubwiye ngo birakomeye ku nkumi n'imisore kuko baracari n'amanyama botegerwa muri byinshi. Icyaha kibunze ku rugi ariko murakwiye kugira gute? Murakwiye kukineza, hanyuma mwejeje kukineza muce muba b'imwemu kandi bizoca bitwarika. Yesu nabahezagire. Nagomba mfata akanya mu gisengero. Kano kanya ngomba ndagafate ku gisengero. Yesu nabahezagire. Ubu ngomba mu gisengero. Mfise umwanya ngomba mvuge ngo uko isengero rikwiye kuboneka mu isi. Uko isengero rikwiye kuboneka mu isi. Murumva neza ibi bintu ntimubifate cyo kimwe iki kibundi mu gitandukanye. Hariho aho dushobora kuvuga uko isengero riboneka mu isi, ariko ngomba tuvugane uko isengero rikwiye kuboneka mu isi. Namba ariko biboneka yomara amahoro cyane, ariko namba atariko riboneka twige ingene isengero rikwiye kugira gute, ingene rikwiye kuboneka mu isi. Nagomba mfata akanya gatoya cyane kanini. Aka kanya uko ndagafata kose nja gufata akanya mu gisengero. Ngomba mu gisengero kandi iyo ndiko ndavuga isengero muze kuntahura. Jesi ngomba kuvuga isengero rya Pantekote. Uwo nyuma kuvugira isengero rya Pantekote aho ngeze nogerageza kuko imisiyoni yose yo mu igize ishengero rya Pantekote mu Burundi ndayizi. Abatama batanguye kurongora amasengero ya Pantekote mu Burundi benshi ndabazi. Abenshi narakurikiranye amajwi ya Pantekote umwanya munini yigeze kuja arasohoka kandi n'ubu ndacyayafise atari make. Nkabona abungere ba kera, nkabona amafoto y'abamatengo basamiye bagirabika barurageze. Barabungere b'amasengero ya Pantekote bakoze mu Burundi, uwiwacu mu Kamondo n'abandi benshi. Uwo ntuma kugerageza kuvuga ka isengero ibyo nzi nobivuga. Ngomba mu isengero muri rusangi atari isengero rya Pantekote kuko Imana mw'ijuru irimo iritegereza ntiraba isengero rya Pantekote, iraba isengero. Sinzi abagabo Bibiliya ko boba baranabyigishijwe bakakabakerukiriza babateologi dufise ko mw'ijuru Imana yoba inazi isengero rya Pantekote. Sinzi nuko inarizi, ntabyo nzi ko ari kurizi, ariko mw'ijuru Imana na Yesu na mpemu yera bazi mw'isi ko hari isengero byonyine. Ibindi murabizi ingene byagiye biba bigatuma amasengero aboneka. Abagutse abize amashure ya Bibiliya bagiye bariga teologi no mu mashure barabibasiriramwo muri vyavyi baragiye barababwira amasengero. Hariho n'ivyo bababwiye byitwa amasengero atari amasengero atemewe. Ibi sivyo ngomba ngomba mu isengero rya Kristo. Nagira ngo mukurisigura nishimikiza ijambo tubona mu gitabo cyo guharura igice cya 23 nsoma umurongo w'icenda. Igitabo cyo guharura igice cya 23 nsoma umurongo w'icenda. Muko tuvugana ngomba nsubire ndabibutse mu mutima, numva ngomba nsubire ndabibutse. Mbona urwaruka rukoranya ari rwinshi, naho twazega mu isengero rirahari mbona atari hari. Ngomba nsubire ndabibutse isengero. Mbona dufise urwaruka ruciye ubwenge, nabonye dufise benshi. Cyumva ngo baratumiye ishure rya kaminuza ryo mu Ruyigi, nibaza ngo muri bake muzoza muri bake. Babona iyo tuje kuriga muga y'iwacu mu Ruyigi muba muri, nibaza ngo muzoba muri bake, hari aho mbona muririmba muri bake. None rero mumenye muri benshi muba muri hembere. Yesu naduhezagire. Ngomba mu gisengero kandi birambereye neza ko mbasuye umwanya ngo birambereye neza ko mbasuye umwanya ngo mbwira urwaruka isengero.
misiyoneri baragize inama ikomeye. Inama yari irimo ngo bavuge ikintu kimwe cyavuyemo. Hari ibintu barimo barabwira ababyeyi bacu b'isengero, bababwira ngo hariho dogitrine hari ibintu mukwiye kubanza guhindura. Dogitrine mukayihindura gato, kuko hariho ibintu dusanga umengo birakwiye guhinduka, kandi ibi bintu ndimo ndavuga byaramaze gushika henshi. Abaduhanire muri Tanzania murazi ko byahindutse, naho twabagize abagenzi, naho hari inshuti, byarahindutse. Rero bamaze kuguza abamisiyoneri barababwira ngo twagira ngo tubabwire ubutumwa mukwiye kuvuga, barababwira byinshi bohindura, barababwira bya bindi nababwira ejo, barababwira byinshi. Hanyuma abatama bacu barabangira, babangiye abamisiyoneri baca barababwira ngo turazi ko murimo muraza kuvuga ubutumwa mu bindi bihugu. Nibaza kumugara umwengo sinibuka ko bari no muri Afurika y'Epfo bariyo, hari ibindi bihugu ngaho hepfo barimo barakoreramo. Hanyuma umumisiyoneri umwe acavuga ngo ndabona muragiye kuvuga ubutumwa mu bindi bihugu, mugabo iyi mico y'abarundi ibi mwihambiriyeko ntimuzobitwareyo. Umwungeri umwe nawe carababwira ngo namba baso bazanye sweta mu Burundi, natwe turayitwaye mu bindi bihugu. Amen. Tugomba dutware sweta mu bindi bihugu namba baso ariyo baza, ariko ibi ntituvyeme. Bagiye n'umushatsi washinze kubera baze kubemerera amakuru bari babazanye. Ngomba mugisengere wahabonye yomfasha dusoma uriya murongo w'icenda, ngomba so muriya murongo umwe w'icenda, hanyuma duce dusisikara tuvuga insi ku cyitwa isengero ry'Imana. Umurongo w'icenda Wahura 23 umurongo w'icenda avuga ngo kuko nababonye mpagaze hejuru ku bitandara, nkabitegereza mpagaze ku misozi, raba n'ihanga ryibera ukwaryo ritiharura mu yandi mahanga. Uyu muntu ni Baramu, niwe Baraki yari yamutumiye. Ibi bihe byari bigoye, bari mu rugendo ab'Isiraheli, bari bavuye muri Egiputa, bari bagenda bagana igihugu cy'i Kanani. Kandi uru rugendo muraruzi mwese, mwararwigishijwe, rwabaye urugendo rurerure, rwabatwaye hafi imyaka 40 bari muri urwo rugendo, bagenda bahangana n'abazi, bahangana n'ababarwanya, bahangana n'abagomba kubasubiza inyuma, nabo bagakorera mu bushobozi budasanzwe, bakabarwanya bakabandanya. Amen. Hanyuma rero muri iyi ntambara bari baza bamaze gutsinda ibihugu bimwe byo mu buseruko bwa Isiraheli, hariho ibihugu bimwe bari baja bamaze kunesha, hari ibihugu bari bamaze gutsinda. Hanyuma umwami w'Imowabu atayumva ko batumbereye mu gihugu iwe, abantu baramuzanira inkuru ati biracitse, bantu batumbereye muri iki gihugu, kandi byanga bikunda ntuza guhangana nabo baragutsinda, kuko na Sihoni na Ogi b'abami bose waruzi bakomeye barabanesheje, nawe ntuzobashobora. Umwami Baraki rero atatangura kwiyumvira icokorwa kugira ngo ashobore kubatsinda. Acaravuga ngo hariho umuntu yontabara, hariho umuvugishwa, kandi uravira umuvugishwa abasomyi bawe yani bavuga ko atari yemewe, ariko nibaza uyu mwanya ko yari yavangiwe gusa. Yari yemewe, yari yavangiwe, yitwa Baramu, kandi ngo abavumye baravumika, n'abahezagiye bagahezagirwa. Icerekana ko yari yemewe nuko yagenda mu bugaragwa bahamagara Imana ikaza bagahura. Mwarabisoma, yaraza bagahura bakavugana, igakimubwira ati genda ubamariye. Hanyuma rero Baramu Baraki amaze kumutumako aramubwira ati raba ririya hanga ntiworigumira, raba ingene bameze, ereka baranteye. Baramu nawe ngo araheza arabitegereza, aramubwira ngo nababonye icyo ndababonyemo, mbonye ari hanga ryibera ukwaryo, mbonye ari hanga ritiharura mu yandi mahanga,
n'iri jambo mvise niko abisirayeli bari hagati y'ibere ukwazo. Bari abantu batiharura mu yandi mahanga, mu wundi mugwi w'ibindi bihugu biri mu isi. Abisirayeli baba bumva umengo ntibarimo. Amen. Bumva arabana, niko baramuye ababonye arabitegereza, aravuga ngo nababonye abo babwiye kuraba, ariko ikintu ndababonyemo mbonye ari hagati y'ibere ukwazo, kandi mbonye batiharura mu yandi mahanga. Nuko Imana igomba kuraba isengero muri iyi minsi ngo itubone ko tutibera ukwacu. Mfise ikibazo muri iyi minsi, mumbabarire. Mfise ikibazo muri iyi minsi, kuko muri iyi minsi Satani ari n'umunyabwenge akomeye, aramaze kwegeranya abantu, arimo arabasotora, yabavanye no muri famiye, yabavanye mu isengero. Muze murabe uno munsi abantu n'iwacu ngaha, abantu baja baramaze gusokoka. Uzosanga dufise imiryango, harimo hariyegeranya imiryango, bagira amanama y'imiryango, bavuga bati twebwe turabanaka, kandi turiko turavyamamaza, twaracanze. Uno munsi mw'isengero turirimba ati genda umukristo zokwama ndiwe, twaja hariya iwacu naho agaca avuga ati genda umunaka. Dufise amoko abiri, sivyo? None tuvuze ngo turaba Kristo, tuca tuba n'abasubi, tube n'abasambuka yewe. None ntituba tubaye babi, kandi byaradutwaye. Nagira ndababwire, ni nayo mpamvu muzosanga abantu bahora bakoreshwa na mpemu yera bari mu bushobozi bigenda bigabanuka. Muze musome muri Hoseya, hatubwira ngo Efurayimu yazongaga inzimvi, mugabo ntiyabimenye. Imfizi muriko, mugabo ntazi ko ari kwimvi. Balamu yavuze ngo nabitegereza aba bantu ntibiharura mu yandi mahanga. Iyo bagiye mu giharuro cy'amahanga ntibababonamo, kuko bari mu bihanga byibera ukwabo, babukwabo. Amen. N'abantu babukwabo. Mperuka kumva inkuru ikomeye, namwebwe reka ndayibabwire. Igihugu kiri mu magume, abantu bariyegeranije nk'uko mwiyegeranije, bakota imodokari nk'uko namwebwe mwayikose, bagiye mu ivugabutumwa, barurira imodoka bajya kuvuga ubutumwa, baragenda bageze imbere basanga abantu batangiye, barabahagarika bati hagarara. Tugiye kuvuga ubutumwa, kuvuga ubutumwa, mwese mwururuke. Baca baruruka, bahejeje kururuka baca barababwira tumve vyahindutse, ivy'ubutumwa uno munsi sivyo biriko. Mwebwe mwese mutegerezwa kwica aba bantu twafashe, mutabica turabica. Murabica mukire, canke tubice mujane ngaha. Akira umupanga, uwa mbere arafata arica ati weja hato, ugira kabiri arafata nawe nyene arica ati nawe ja hato, n'uwundi arafata nawe nyene arica ati nawe ja hato. Bashika kuwanyuma ati nawe niwica ati je sinzohemuka. Mwica je sinzohemuka, je nije mwica sinzohemuka. Nararahiye jewe sinzohemuka. Ngo abantu bari babahagaritse batababwira umushoferi ngo uyu muntu ni umutware w'ikorana agende gukorera Imana. Aba bantu nabo bose nta n'umwe agenda tuvanya, turabica ko abandi bo badutwaye mu gahinga. Iyo batababa ntitwari turugo ngo tujye mu gahinga, mugabo kuko bameze uko baduhenda ngo barasenga twararutaha, nta n'umwe atika. Turabica Imana idutabara. Harakeneye abantu bavuga ngo ngomba guhuranurize, nzoguma ndi umukristo, nzoguma ngukuri wanje. Erega niko Balamu yitegereje aravuga ngo aba bantu ihanga ryibera utwazo, n'abantu batiharura ayandi mahanga, n'abantu batimba, n'abantu bariko baraja mu ijuru. Erega aba bantu barama bitegereje ngo baramuteye ubwoba, agerageza
yambariye ngo ntawo bakuma kuko nawe nyene ubwayo yarabahezagiye. Nico gituma na je ntegerezwa kubahezagiye. Baramubwira atarakubakuma cyangwa ari kubahezagira byose birakunaniye. Nuko umuntu utahumvire nari nakuzaniye inge ngo mugabo Imana yawe irayikwakirira kutwamishije. Bene data harageze ko ishengero dusubira kuraba ubwo nyine turacyari hagati y'ibero kwazo twari ipambu ubwo ntitwateranye ubu ntituvanganye ukuri muraraba abajejuru n'abatari abajejuru wowe batandukanye hariya mw'ishure uwo baraba muri hagati y'ibero kwazo hariya muri iyo mwiherereye iyo muri mu madorotware iyo muri mwo muriga iyo muri mwo murahonda muratari hagati y'ibero kwazo. Erega birakenewe ko musubira kuraba turabe ngo ubu ni iby'ukuri turacyari hangari gukwarwa ntitwasukiranye. Amen. Twamye turaba sinzi abo twariho turavugana ryari tuvugana ikintu ururuzi rwa Rukubu tuvugana ururuzi rwa Rukubu. Ururuzi rwa Rukubu murabona niko ruva ngaha rukagenda rugacoma rugaca Tanzania rukinjira mu kiyaga Victoria kandi mu bisanzwe amazi yinjiranyemo arafatana ariko Rukubu yo igiye muri Victoria irarujabuka irucamo igenda itigera bivangana icamo hakikagenda kugeza hizoca mu za Sudani ikagenda mu za Ethiopia ikamanuka mpaka kugeza muri Egiputa ikisuka muri Mediterane iguma igenda ntibangana na Victoria. Amen. Turakwiye kuba abakristo dupasa tukaguma tugenda naho uca mu bandi ugapasa ati jewe ntituvangana tukamera nka Rukubu. Amen. Turakwiye kumera nka Rukubu tugacamo bavuga ati mbega we urinda atereka genda umukristo atereka inange birakurondera toya mwanyi ati jewe ndi umukristo nzokwama ndiwe tugapasa kuko turiko tuja mw'ijuru. Isi yatwitegereza ikavuga ngo babukwabo aba bantu batwitegereza bakavuga ngo baranse kwivanga abo tugenda n'abaturage bakavuga bati twababonye ari hagati y'ibero kwazo. Erega birakwiye ko turonka intahe abantu bakadusigura muri iyi minsi muze murabe mugiye mw'isoko n'ahandi hose mugiye muzosanga abantu bariko baravuga ngo Yesu ashimwe. Ibyo byo byarakwiye ibyo si byo vyirata nukumva aho duciye hose ko turengana bakavuga ngo barya bararengana ibi barabirahi na biriya barabirahi na biriya barabirahi kuko babobo hagati y'ibero kwazo n'abantu bativana. Nagira ngo ndababwire abasoboye kuja mu Kayogoro murabona ingene hameze. Imisiyoni yo mu Kayogoro ni misiyoni itagira nta tongo rifise nta kibanza c'isengero misiyoni yo mu Kayogoro ifise kubera ikitagifise. Abamisiyoneri bakiza mu Burundi bakahavuga ubutumwa barahasize hanyuma bahasitse babereka mu Kayogoro burya Kayogoro kasobanurwa ngo na Kayogoro k'intare bavuga ngo abagabo ko bagize ngo bari kuvuga ubutumwa tubatware muri riya shyamba babeyo izuba rireyo baca babaha ikibanza ni kinini cyane ikibanza cyo mu misiyoni yo ni kinini cyane baca bahubaka urusengero abakijijwe rero hanze bagaca bavuga ngo aba baratuvuyemo bagaca babirukako bagize ngo babiruke ko bagahungira ku rusengero bahungira ku rusengero abamisiyoneri bagaca bavuga bati nimwubake mwibere ngaha. Nico cyabakwiye hajya naho uzobona abantu bari muri kijya kibanza baduhindutse mugabo bahabaye bahungiye kuko bavuga ati ngaha baba bavuye mu bandi bagaca baja hajya mu kibanza cyo mu Kayogoro bituma ikibanza cyo mu Kayogoro kibura aho uzosanga hirya uzosanga bahabaye ati mbega twasohotse mu kibanza cy'isengero atoya ni none ko tubona haba abanyagihugu barahagerereye babavanye mu bandi kuko ubwabo baba bikuyemo babonye bihanye bakaba
bakabona barahebye bya bindi byose baca bavuga bati tupire ntidusubire kubabona ngaha, nabo bati mudukanze gito, bagira ngo baragenda babibwiye abamisiyoneri bati nimwibera ikibanza twakiroza, baca bakigereramo kwenuko bari ihanga ribukwaye. Muri iyi minsi muze muraba mukabona abantu bahaye batugoma, mukabona abantu bahaye bavuga ngo byotwaye, muze mumenye ngo turimo turavangana. Imana idufashe. Narakurikiranye igihugu cyo muri Isirayeli, igihugu cyo muri Isirayeli naragikurikiranye ingene kibaye, n'igihugu mubona neza ko kiri ku nkengera y'ikiyaga Mediterane, ndimo ndabwira abantu bizi n'igihugu kiri ku nkengera Mediterane mu buseruko bwa Mediterane. Hanyuma rero icyo gihugu n'agahugu gato cyane, mukaba aho hantu Isirayeli iherereye n'igihugu ibihugu byose bihana imbibe n'abanzi babo. Mu bumanuko hari za Filisitiya, nabyo n'ibihugu by'ibigesera muri Isirayeli bitatu bwerewe. Mu burengero hari Siriya, nayo muranyizi niyo yarimo n'abanamani, n'igihugu kitererwa Isirayeli. Mu buseruko nabwo hagwiriye biriya bihugu by'Abarabu, za Jorodaniya, za Irani, za Iraki, byose n'ibihugu bitererwa Isirayeli bitigera biyemera. Mbere byinshi muri ibyo bihugu ntibyemera nuko yoba ku ikarata, baguma bagwana bati nimuyifute, kuko yari igeze gufutwa ipfa kubyukirana. Imana idutabara. Abize murabizi yuko mu mwaka wa 70 ariyo Isirayeli yaterwa, hanyuma yageze guterwa n'abanzi, baca barayirwanya, baca barayirandura, n'urusengero baca bararurandura. Bahejeje kururandura rwose Isirayeli kiraswiragira, bajya mu bindi bihugu no mu yandi mahanga. Kuva mu 70 kugeza mu mwaka w'1948 niho Isirayeli bengera igihugu cyabo cyasubiye gutuka. Iduka baburanye muri oni baraburana bati cyari igihugu, kuko abisirayeli ikintu bisunga barafise ibi bijya nk'uko barimo barayikwigisha. Igihe baburana nta bindi bipapuro bazana Bibiliya, batehe n'imurabe kuva kera Imana iduha ahantu, harahatse raba Yorodani, ngwiki raba ikiyaga cy'umuntu, ngwiki raba ikiyaga Tiberiyadi, ngwiki raba intara ingene zari zigabuye, ngwaho aha ni wayo. Oni bahira tanga uruhusha ati turahabakomoreye nimushinga imbere. Mugabe ibi bihugu byose bihana urubibe bivuga biti ntibikunda. Murabona ko n'uno munsi biriya bihugu cyane cyane igihugu cy'epfo cya Filisitiya baguma bavuga ati byanga bikunda. Urabona ko naho bakigabuye umugwa mukuru Yerusalemu ntibawugabuye neza, hariho agace katatomotse, kuko agace karimo n'urusengero rwubatswe na Salomo kagumye nko mu maboko ya Oni. Hanyuma rero aka gace kubatswe n'urusengero rwa Salomo ruguru mu buraruko mu burengero Isirayeli irahagaba. Hanyuma ko naho mu bumanuko ibihugu by'Abarabu nabyo bikaharaba kibiriya bihugu cyane cyane Palestina. Hanyuma rero kubera ako gace bagasangiye ka Yerusalemu, hagati ahari urusengero hariho urukuta rwubatsweho. Urwo rukuta rwubatsweho, muri urwo rukuta hagati yaho hepfo hari umusigiti, ruguru naho hari idegenza. Abisirayeli rero n'uno munsi baguma biruka bakegerana kuri urwo rukuta, ngo barutaziriye ngo n'urukuta rw'amaganya. Baguma baza bakiruka ngo hariho hari urusengero, baguma bahisuza, baguma bibaza ngo ni ryari urukuta ruzosenyuka tukahubaka urusengero rwacu. Baguma biruka icyo misengero tugasubira tukiruka ingene isengero ryari rimeze. Umuntu agasubira kuvuga ngo ndibutse isengero rya Pantekote, ndibutse ingene twari tumwe, ndibutse ingene twari tubaye, ndibutse hari ibihe ntibaza ngo ni ryari Mana uzosubira kutugirira neza, tukumva ibintu birimo biragenda neza mu matwi yacu, tukumva byatunganye, tukabona ibintu bimeze neza. Isirayeli yamubyibuka. Nagomba ndababwira agahugu kariko kose Isirayeli
aka kantu kazi ntawe urosubira kugatwara, aka ntawe uzogatwara. Baguma babanza, baguma biteguye intambara, bavuga bataha ntawe uzohatwara. Imana idufashe cyo mu isengero dubu mugasubira mukamenya imbibe z'isengero, mugaca muhahara mutaha ntawe uzohatwara. Ikibazo mfise nibaza ko abantu benshi batarimo bararondera ngo bamenye imbibe z'isengero, kandi zimbibe ndimo ndababwira si oya. Hari uburimba basweda bakiza bashinze babusishingana n'abamutama basamiye n'abarazaro, barababwira ngo mugomba kugumana mpemu yera, murazomera uku, murazogenda uku, murazohagarara uku, murazovuga ubutumwa uku, amena. Ivyo vyari vyubatse isengero rya Pantekote. Haleluya, amena. Nico catuma rivuga ngo ni nacyo cyari kwije, maze iminsi nibaza muze murabe kubera isingurwa ry'uburimbi bw'isengero. Kera twabatiza abantu benshi, mugabo hasigaye hagera ku rubatizo ugasanga ubwiriza buregeranye buzima, mukavuga ngo uyu mwaka turawusibye ntituzobatiza uyu mwaka. Harya burya Imana irimo yegeranya Isirayeli, muze musome, cyari igihugu kininiya cyane. Imana ikigisikiriza Yosuwa yari yamubwiye ko bazogerezwa ku nkengera ku kiyaga gitukura, ryo bategerezwa kugeza urubibe, bagaca bagenda mu buseruko bakageza kuri ziriya nzuzi za Tigiri na Efurata. Cyari igihugu gifite uburinganire bunini, mugabo Imana ikibarira Yosuwa ati kukibaha nzokibaha bukebuke, kuko kigenda kibagabira, abakibamo bakakivamo, ibikoko byoca bihabyarira bikagwira, bikazoca biba ibibiki. None rero muzoza murabo uko muzogwira niko muzokwagura, uko muzogwira niko muzokwagura. Hanyuma baca barabyonona, igwirirana ryabo riba ribi, mbere baca barabivamo ibyo kuba nk'ibindi miyaga ryibera ukwaryo. Murabizi irangiza ry'abacamanza ko bahaguye bavuga ngo tugomba kumera nk'ayandi mahanga. Bisobanurwa igihugu Imana yari yaremereye iyo bazokigeza birahagaze, kuko bazimenya. Muri iyi minsi isengero riragomba kumera nk'abandi, nicyo gituma uzosanga ibwira ry'isengero risigaye rifise amakenga, n'abarimo bagira ngo barabitsamo baza tubafitiye amakenga. Hariho n'abagiteye tugomba tugira tumubatiza. Mbarira, mbega wewe uzokorera Imana ati neza cyane, none wihaye neza cyane, none uje kubera ubwo wewe nta muhungu mwazimanya ati ndi nawe. Fise amakenga ko ashobora kuba ari wamuzanye sa none wumva azanywe n'agafise, nuko yasimanye n'umuhungu, kandi twirirwa turababatiza benshi. Ayo nabambwiye bogira niko gakore kutabatize n'ingorane, wewe wanje kabisa nabime ndimo ndigisha iki, kandi mbona bakwiye kubatiza. Kandi rero barafise urubanza, tubabatize bagira urubanza barukorere mu isengero. Ikiduhanze sico sukugwanira imbibi ni imanza, n'abakeneye imanza tugomba bazikorere mu isengero. Imana dutabara. Ariko byari nkenerwa ngo Imana itwagurire imbibe, Imana itugereze kure. Nagira ngo ndababwire isengero rya Pantekote ndabarahiye, iyo umurinzi wabasamiye n'abamadengo waguma ingene igwirirana ry'isengero ryarimo riragwira. Uno munsi mu Burundi tuba turaba Pantekote gusa. Nimubyibuka ngaha mubatiza abantu 105, mwaravyibaza wabigeze kubaha ko mwabatije 105 mukira amasengero make. None uno munsi naho muzobatiza bangaho umwaka 200 niba twategerezwa kuba dushitseko, mugabo aho kubashikako tuzosivya urubatizo, kuko nta bagirane nta bizigike. None byatumwe n'iki? Hari icyabiteye. Imana itabara n'abantu. Isengero ryategerezwa kumva ko turi hangayiye ibera ukwayo. Isirayeli yoyo irazi ko ihanzwe. N'uno munsi Isirayeli irabizi, watubwiye ngo barasesa. Isirayeli n'ubu irasesa. Isirayeli n'uno munsi irazi ko iwabo hateguwe intambara ya Harumagedoni, kandi kubera Isirayeli
cyose cya Harumagedoni abasoda bose bazi kurwana niho babatwaye barabizi bati umwanya uwo ari wo wose tuzoterwa ingoho zizi kurasa zose baragiye barundanye abasoda barwanira hasi n'abarwanira hejuru bose baripanze sawa sawa bari mu kiyaya cy'Harumagedoni bazi bati umwanya uwo ari wo wose birashobora gutanga ariko twebwe nk'isengero aho tumenye yuko duhanzwe uno munsi ibibanza twategerezwa kuba twamaze kutubivemo twarabikuyemo Imana idutabara bene data dusubire turabe by'ukuri ubu nyene turacyari ishengero ryibera ukwaje ubu nyene turabizi ubu birimwo ubu nitwivanze ubu nitubona ngo natwebwe turakwiye kumera nk'abandi ubwo ntitwabyibagiwe erega muze musome dusomye muri Bibiliya turabona ubuzima bw'Abisirayeli nagira ndababwire muri iyi myaka yose mwumva izika kuva mu 70 kugeza 1948 baratahutse kandi batahutse bavuga ururimi rw'iwabo iyo bari baragiye hose baruzikamiye baguma bavuga igiheburayo no muri Etiyopiya barabayeho mugabo n'abari muri Etiyopiya batahutse batashye bavuga igiheburayo ntibigeze bavanga indimi ariko no munsi mw'ishengero indimi zarayoberanye imyambaro yarayoberanye ingene tugenda byarayoberanye ariko byasaba ngo tugumuko mwibuke n'igihe cy'abahamani urya Hamani ahanganye n'Abisirayeli mu gihe cya Moridekayi Hamani yagize ngo araraba asanga Moridekayi ntava ku mugenzo haleluya abandi barunama mugabo Moridekayi yarazi amabwirizwa y'Imana muri ayo mabwirizwa yarazi ibwirizwa rivuga ngo ntihakagire umuntu upfukamira ntukibaze ngo ijambo cyangwa ikindi cyose ngo bipfukamire yarazi ngo jewe sinshobora gupfukamira Hamani nopfuma bari barazigamye akaranga muri iyi minsi muze murabe isengero ririmo ritera ritakaza akaranga akanovera k'isengero gatera gatakara maze kuja mu masengero menshi nayasanzemwo akanovera k'isengero rya Pentekote gatera karavamo muze murabe karimo karavamo abasokuru bari barizi boza bovuga bati none ni Pentekote nyene kuko hariho ibyo tuzira hariho ibyo tutarenga muze mu bibazo abo hambere bazobibabwira hariho ibyo twubahiriza twari dufise ingene tugenda twari dufise ingene twambara twari dufise ingene dutambura ego kabisa nama ndabibibutsa ngaha narahakoreye umwanya utari muto kandi naraharambiye hanakoreye imyaka 11 ndumuvuga w'utumwa twari dufise amategeko ngaha akomeye twavuga tuti turimo turaraba inkoko y'umweru tahakari tugaca tuvuga tuti rero dushinga amasaha bazoza baratahiramo twari dufise umugabo araha yitwa Manuel we yariko ntagita ngaha yarakavyasa yaradufasha kwera 12 umugore wese umuhira n'umwike ubu naho 12 umugore wese n'umwike agatorosi mu mutwe tugiye kudana urabagabo muri ngahe ngo aba bavuga butumwa ngo namwakenye genda mu bitaru zobeme mwibanga ridasanzwe turimo turubaka Babuloni mwibanga ridasanzwe iyo dutera tuja n'ibintu bigomba kuzimangana imico n'imigenzo by'isengero ry'umwami iyo dutera tuja n'ahantu tuzosubira kurondera uburimbi bw'isengero tukavuga ngo bwahora bwaha kera mugabo nta bukiriho bwarasimbuwe ni bukebuke kuko Shetani n'umunyabwenge erega Shetani n'umunyabwenge ego kabisa ubwenge bwa Satani ndabugereranya n'uwundi muntu ngo yarafise umukobwa mwiza cyane hanyuma rero uwo mukobwa n'umugabo ngo aja hejuru ku giti kandi icyo giti cyari kigoye kurira
kumubwira akamukura kuri kiriya giti akamumanurayo nta yindi ntwano azoca mutaha. Abahungu bakamwitegereza tewe umukobwa araha ni mwiza, hanyuma aramwitegereza ati none genda utore reka nguriya. Akitegereza inge nico kitari mu gisege n'inge nazogiharahara tarananiye. Abahungu baramugomwa arabananira, mugabo haza uwundi muhungu umwe w'umunyabwenge aravuga ati jewe sinzogenda ntamutahanye no munsi ataka umugore w'iwawe. Aca aragenda aja muhira ahitana ubwatsi butoshye, aca aragenda yongera ahitana inyama, aca aragenda afata impene, aca aragenda afata imbwa, zose arazegeraniriza munsi y'ico giti. Impene ayiha inyama, imbwa nayo ayiha ubwatsi. Imbwa yamotegwa n'inyama ikiruka ija kurondera inyama ziri ngo abari zirya agakubita, imbwa ikabweza. Impene yamotegwa n'inyama ikumva ati wabo ikiruka ija kurondera ubwatsi buri, nayo nyene agakubita, impene ikaza. Nyamukobwa nawe akamwitegereza ari hejuru ati ngiye mbona umuhungu w'igiti atazi ingene agabura. Atangura kumubwira atereka wa muhungu we wabiyobewe, atereka impene yiha ubwatsi, imbwa nayo uyiha inyama iza kutabirya. Umuhungu akigira ubutabizi, ugwamo munsi y'igiti aguma kubita, imbwa yiha ubwatsi, impene nayo ayiha inyama. Uko yumva ingene uwo muhungu arimo arakubita akabandanya yururuka buke buke, ati nibaza ijwi nakoresheje ntiyatumvise. Ati nakubwiye yuko iyo mbwa uyiha inyama, impene nayo uyiha ubwatsi ndetse n'ubyumva. Umuhungu nawe abandanya kubita, hanyuma nyamukobwa araruharananirwa ati ko byakunaniye reka nururuke ndazihere. Aca aruruka arayiha ati heraba nakubwiye impene yiha ubwatsi, imbwa nayo yiha inyama. Umuhungu ati niwe nagomba sinapfira. Nagira ndababwira Satani kubera ari umunyabwenge yazanye ubwatsi, azana n'inyama, azana n'imbwa, azana n'impene. Isengero naryo tubuze kuraba iby'iwacu tugomba tujye kubibagura, kandi sibyo bimuzanye ndaronda twese. Haga naho nabiba hanze mwewe, naho nimwe hari icyo mugomba mujye gutunganya, sibyo Satani yari yazanye yarazi ingene yobigenza. Agomba wewe nguze kubimufasha akuronkere. Icyoma tugasubira kubihanga byibera ukwaza. Umuntu agasubira kuvuga ngo ibyo mu isi ndabiretse, jewe ndabirije ngomba kujya mu ijuru, hanyuma ngomba ngwanira karimbi k'iwacu. Mbanda Yesu adufashe. Muri iyi minsi bene data turakeneye abantu basubira kurwanira uburimbi bagahagarara, kandi bakongera bakarwanira karanga. Dusome mu Bacamanza igice c'8 umurongo wa 18. Igitabo c'Abacamanza igice c'8 umurongo wa 18. Abacamanza 8 umurongo wa 18 havuga ngo iki? Maza bazazeba na Salumuna turashikayo 288 muri Bibiliya y'ikirundi, muri izi Bibiliya za Kristi Hasani. Maze abazazeba na Salumuna ati mbega abantu mwitiye itabora basabata, baramwisura bati basa nuko kwawe umuntu wese yasa n'umwana w'umwami. Imana idufashe. Igihe aba bagabo bazeba na Salumuna, uyu Gediyoni yari amaze kubafata abashyize mu maboko agira ngo abice, yaberetse abantu bishe, arababaza ngo ngomba ndababatezeba na Salumuna ko mwumva nagira ndababaze mbarira abantu numvise bishe basabata. Baca baramwisura bati abantu bose twishe basa nuko kwawe. Yesu nadufashe. Muri iyi minsi abantu barataye akaranga, ariko byari bikenewe ngo twese duse. Batubonye bavuge bati bajya n'abakristo, bajya n'abakecuru, nimubona ko bambaye nk'abajya mu ijuru mbese. Erega nimubona ingene bagenda, erega bagenda nk'abajya mu ijuru. Duse n'abacu bapfuye. Amen. Erega hari abapfuye.
zaciye mu mibabaro ziduka zitayo natwe muze twihangane tubakurikire natwe muze twihangane tubakurikire barayitiyemo bararengana amen barayitiyemo barapfuye reka gutinya iby'urupfu reka kuvuga ngo noba ndohotse reka kuvuga ngo ndacyabereye ubuto oya ingo turwanire uburimbi mwese mwarumvise ayo makuru aho umuntu umwe yagendeye isengero ngire babiri batabizi ngire babiri cyangwa batatu batabizi ngo yagendeye isengero yitegereza isengero ingene rimeze ingene rivugishwa muri uku kwanyu aca aravuga ngo wumvise isengero ryiza riravugishwa kwera nawe aca aramubwira ati reka 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 iri shengero naho narivugishwa mu minsi duheruka ku gipimo nta batotse bose barananiwe twatotse turi batatu gusa batatu yego kabisa atereka abasoda bari muri patrouille hanyuma bari muri patrouille ngo baca baraza batumbera ku rusengero batereka tugende gupima bajya abantu bavuga ko basenga Imana tujye kubapima turaba ko bajya mu ijuru kabisa ngo baca barasika bugaritse uyo muryango bugaritse uriya imiryango yose barayugaritse baca binjirana n'inkoho bafite bati twagomba tubamenyeshe mwebwe mwese muvuga ko mugomba kuja mu ijuru umuntu wese muri mwebwe arimo arasenga avuga ko agomba kuja mu ijuru urutoke hejuru iryo juru mugomba turi mutwaremo binyaruka mwese urutoke hejuru juru mugomba tugomba turi mutwaremo binyaruka ngo pastori yarahari Imana iramugendera aravuga ngo singapfe mpakana umwami wanjye kuko bababwira ngo umuntu wese avuga ko Yesu ari umwami wiwe akemera ko yamucunguye duca tumusanzayo amusanze yaho pastori ataravuga ati singapfe mpemutse ko nohemukira umwami wanjye Yesu ariho n'ijuru ririyo naho nopfa jewe nogenda nkamusanga ngo baca baramufata n'ikositime yambaye bamufata nabi baca baramusohora baramujyana inyuma y'inzu bamushikanye inyuma y'inzu baca barasohora isoro basohoye isoro mu isengero barazunga baca bafata inkoko ngo bari bariyitanye baca barayikerera baca barasubira baraza mu rusengero bamusika inkota iryojyota ati turamusikanye pastori wanyu turamusikanye uwundi ninda ngombe kuvuga ko ijuru ririho nanyaruke tumutwariyo pasiteri wiwanyu bagatamba akazi kamwe mu isengero nako nyene gaca karahaguruka ati najewe sinihakana uwo mwami wanyu sinomuheba najewe ngomba ngeze nako nyene baca baragafata ngo barakarahura baragatwara bagashikana inyuma iyo pastora ukamusanga ati pasi uriho ga pastori uriho ntiwapfuye ngo baca barongera barasohora umusoro baca baragaruka ati nako nyine turagasikanye uwundi akiriza urutoki bararorera barabura mugabo ngo agakobwa kamwe mu isengero nako nyine karavuga ngo uyo Yesu wanjye sinomuheba uyo sinomuheba ngo kaza kugira ubukwe karavuga ngo naho nari nimirije kugira urubanza rw'ubukwe najewe ndabiretse sinzohemukira Yesu najewe ngomba ngende ndamusanze nako nyine ngo baca baragafata bagatwara inyuma baca barasohora urusoro hanyuma baragaruka uwundi harabura baca baravuga ngo irembo ry'ijuru rero turarugaye baca bazana pastori baca bazana na wa mukitakazi bazana na wa mukecuru nawe ngo pastori yari hino inyuma yaguma avuga ngo mana ntabare reka harabutse abandi bashobotse Imana b'Imana reka nuhafashe harabura hanyuma baca bazana pasiteri baca baramubwira pasiteri bati pasiteri twagira ngo tukubwire abakirisi ufise n'aba babiri gusa abandi bose nibatarangira ntacyo bakora ngaho
ngomba ndababwira babaza Gediyoni ngo aba bantu wishe basabati. Gediyoni arababaza abo mwishe basabati, ati bose basa gutyo, basa n'abana b'umwana. Ndabipfurije kuguma musa n'abandi bagiye. Erega hari abagiye baremanga, baraje amagara baremanga, ntibarazi ubwiza, ntibarazi icyo bari, ntibaharuye kazoza. Bavuze ngo uburimbi bw'isengero tuzobugwanira mutuma mutwitsa, kandi barapfuye. Barambariye abapfuye mu gihugu kimwe, barabafase barabatwara, barababwira ngo mutegerezwa kwicwa. Ngo hari imanga nini babatembagarizayo bakapfirayo, hanyuma babatembagariza muri iyo manga. Umuntu wese yavuga ngo Yesu ndamuhakanye, baca bamureka. Uwa mbere baramufata ngo abasirikare bamutembagariza mu manga, agwayo apfirayo. Ugira kabiri baramufata batembagariza mu manga, agwayo. Hanyuma ngo basikiriye uwa nyuma baramubwira bati none wewe Yesu muvuga kwiki? Nawe arababwira ati ni iby'ukuri, uyo Yesu bari baramunyigishije, mugabo naho bamunyigishije jewe sinabyemera. Ngo ari ku musozi umwe mu bara, ngo igihe babatembagarizayo yararunguruka muri iyo manga, akaraba iyo bagiye, acabarira wa muntu wihangana. Igihe abo bagenzi bawe bose babatembagariza mu manga n'abakwiki, nabonye umuntu yacaza akabambika igitsibo. Ntugihombe nawe niwihangane nawe utsembe. Ngo biramunanira, acavuga ngo namba bikunaniye, niyo myambaro ndayambara, nawe twari imyambaro y'igisoro. Ibi byiza nabonye bahabwa nanjye nje kubironka. Aca bari wagenda, wa muntu arataha. Mane dutabara turwanira ubumwe. Birodusaba gupfa, birogusaba gukengerwa, birogusaba kwama, birogusaba ko abandi bakizinuka. Ariko uvuge ngo narinda bizi ko ntegerezwa kubihanga by'imera ukwanje. Ntiyagira ibigukanga, kandi nagira ngo ndakubwire, ntukangwe n'abo muri kumwe, ntukangwe n'abo abagabo bose mubona. Uko mwese ntiyagira umuntu agukanga. Twahwaniye aha, mugabo ntituzi imisiyo zayo. Naje nk'umunsi yawe. Haleluya. Nico gituma tawo gukanga ngujya narinzi ko yatobereye yageze kure. Oyaye. Pawulo yavuze ngo icyo nizigira, icyo siganirwa ni kimwe sindagifata, nukuja mu ijuru. Ntituzi bose ngo basiganirwe ivy'ijuru. Undi yitegereje umuntu aramubaza ngo ariko nukuri, ngo nanjye ico kugira ninjire mu ishengero nce nsikaho hantu byogenda gute? Mani dufashe. Nagira ndababwire dusiganirwa karanga, twese duse, kugeza naho abandi batwitegereza bakavuga ngo bajya abantu bagize gute? Barasa. Imbere gatoya 12 umurongo wa 5, 12 umurongo wa 5 abacamanza nye 12 ku murongo wa 5. Abagereyadi bazibira ivyambu vy'Yorodani ngo batege Abefurayimu, maze abacitse mu Befurayimu yashika, maze abacitse mu Befurayimu yashika ingo umusome nyaruka ingo nuriya murongo usome ujya murongo wa 5 n'umurongo wa 6. 12 umurongo wa 5 n'umurongo wa 6 avuga ngo Abagireyadi bazibira ivyambu vya Yorodani ngo batege Abefurayimu, maze ucitse wo mu Befurayimu yashika ati ndeka njabuke. Abagireyadi bakamubaza bati uri Umwefurayimu? Yavuga toya. Bagaca bamubarira bati none rero vuga Shiboleti. Nawe akavuga ati Siboleti, kuko adashobora kurishitsa neza. Bagaca bamufata bakamwicira aho nyene
ku cambu ca Yorodani. Ico gihe hapfa Abefurayimu 42,000. Iki gihe cyari intambara ikomeye. Hanyuma rero abantu ngo bariyoberanye, bamaze gutera bakugariza ivyambu, ngo bugariza ivyambu. Abigereyadi nibo bari mu rugamba cyane, bugariza aho bajabukira. Hanyuma Abefurayimu nabo ngo bakaza bagira batike, bagaca bavuga bati na twebwe tuca ngaha turajabuka. Bagaca bavuga batoyaye wewe turakubitiye amakenga, ubwo wewe uri umugereyadi atego ndiwe nurumwe Efurayimu atoyageze intumwe Efurayimu nawe utariwe rero nuvuge Siboreti twumve. Nawe agaca avuga ati Siboreti baturabesha. Wumva ubitoye. Muri ibi turafise abantu batanganye banaze mugabo ntibashobora kuvuga Siboreti. Iyo ubabaditse bavuga ngo ni Siboreti, barateye amakenga. Bari mw'isengero nibo batwononeye, mu badusimburiye uburimbi barimwo, kuko baraze bavuga ngo nabo nyene n'abakitwa. Mugabo ugize ngo urabitegereza usanga ataribo. Nibo barimwo baratuvugira inkuru mbi z'Isiyoni, nibo barimwo bavuga nabi Siyoni, nibo barimwo batuvugira nabi umurwa. Babaze ko buzuye mpemu yera. Igihe kimwe Pawulo agendeye isengero ryo muri Efeso ngo abitegereze ngo yasabara muzazani, kuko icyo gihe muri Efeso cyari igisagara kinini, kandi benshi ngaho muri Efeso bari batunzwe n'ibigirwamana baradandaza ibigirwamana bakabitwara mu isoko bakabigurisha. Hanyuma rero Pawulo agitseho bamubwira bati ngaha hari isengero ry'Imana, ngari y'abakristo. Mugabo Pawulo yitegereza agasanga barimo baradandaza utugirwamana. Nitwo twamuteye amakenga carababaza ati nagira ndababaze naho maze iminsi ngaho, maze iminsi ndabitegereza mugabo mwaranteye amakenga. Mbega none mwebwe mwoba mwarahawe mpemu igihe mwizeye? Batoya izo ntitubizi, ibyo ntitwari bwanabimenye yuko mpemu yera yatanze. None twagenda na mwaba biga umubatizo ati uzotubata umubatizo wa Yohana gusa tuzowukubwira. Hariho abantu mw'isengero ubabatije isengero bakubwira ngo jewe ndi umukristo gusa. None mbega ibyo urabizi ko kizira? Ngo sinarinda bizi ko kizira. Ibyo wari ubizi ngo yango nta n'ibyo batubwiye. Vyarononekaye, vyaracanganye mw'isengero. Nico gituma vyorose Imana idutabara. Harya nagira ndababwira hariho abantu bazi kurwanira uburimbi neza, kandi je ndabemera uko bari kose. Burya wokumurwana nabi mugabo ukaba umuntu adahemuka. Abayisilamu barazi kurwanira uburimbi, muze mubaraba abayisilamu. Niyo muzohurira mw'ibarabara ntibizosaba kusigura murorinda kumubaza ngo ni Isilamu. Barabigendera, barazi kwambara neza, ubabonye nyene utubamenya ati n'abayisilamu. N'intambuko y'umugabo umwana akivuka baramwigisha kumwambika, n'uzomubona arazi neza ko ari. Kandi na twebwe kera abantu batubonye baramenya ko turabakizwa. Mugabo no munsi mw'isengero uramwitegereza ubonyene n'umukizwa, kumengo ntiyimosha nkabo, kumengo ntiyambara nkabo. Twe twaravyonone, birababaje gusumba abantu batarimo mpemu yera kuba barumiye kw'iraki. Mugabo twebwe tukaba twaritaye. Barafise ingene bitunganije, barafise ingene babigendera, barafise ingene bavyubaka, kandi bo bariyubara. Burya ni gusingirana kwabo ni porepore si cyane. Sinzi mwebwe mu rugi ko mubona vyoroshe kuvana umukobwa w'umuyisilamu iwabo ngo mumuzane mu ruyigi amubone yubakanye n'umuhungu w'umupanekote, mubona vyoroshe. Ariko muri Panekote genda muyore bariyo mu mwanya muto usanga yitwikiye ngo naronse y'umugabo ngo ntangora. Kandi nagira ndababwire barafise secret cyane ikomeye abazima. Bo baramenya ngo nitwarinda tubona umukobwa w'iwabo turamutwaye, naho tumusikanye mu nzu no kwa data kuko tuzoba twafise icyaha. Bararifise cyane ntibarifise, barahinzira cyane ntibahinze neza cyane.
kare, bobo barabizi bariyubahiriza, bobo barazi ingene uburimbi babushinze, bobo barazi ingene ibintu byabo bitunganijwe, bobo barazi ngo hana karimbi ntimurenge, nahana karimbi ntimurenge, nahana karimbi ntimurenge, mu kwambara murambaruku no mu kwambara murambaruku. Kandi ntibavuga ngo isengero riragwa, ntibavuga ngo abayoboke babo barasubira inyuma. Muganagira ndababwira aho babyononye. Nuno muzi bavuga ngo ibi bintu ntitwabibakura ko baca basubira inyuma, ntibagende none bogeye bavuga bati imigenzo mukarinda mubona murabibakuyeko. Erega isengero ricarigwa, erega nimureke gukabya, nimwarinda mukabya baraza gucuta basubira inyuma. Ariko nagira ndababwire bo nta nusubira inyuma. Bavuga bati muzokwambara uku, ikanzu muzobwogereza, kandi muzoguma mwitwikiriye, muzobonekesha mu maso gusa, ntibibatera gusubira. Mugabo abapantekote turi muri pantekote y'ibihe by'abasirimu, tugeze mu bihe bya kijyambere. Wereka ibyo twarabirenganye n'ukuri. Oya, nagira ndababwire muri Isiraheli uko bari bameze kera n'ubu niko bakimeze, ntibarabirengana. Byari nkenerwa ngo uburimbi bw'isengero tuburwanire. Nagomba ndabasomera uyundi murongo hariya muri Yeremiya igice cya 35 umurongo wa mbere. Adusomere wa mwene data 35 ku murongo wa mbere, adusomere iriya mirongo miremire ageze ku murongo wa 14. Igitabo cy'uwavugishwa n'Imana Yeremiya 35 umurongo wa mbere ageze ku murongo wa 14. Imana ikura icyitegererezo ku barekaho. Ijambo ryaje kuri Yeremiya rivuye kuhoraho mu gihe cya Yehoyakimu mwene Yosiya umwami w'Uyuda, rikigenda ku b'inzu ya Rekabu, uvugane nabo ubinjize mu ngoro y'Uhoraho, ubashikane muri kimwe mu byumba byubatswe kuri iyo ngoro, ubahe vino banywe. Nuko njana Yazaniya mwene Yeremiya wahabaziniya nabo bavukana n'abana biwe bose n'ab'inzu ya Rekabu bose, binjiza mu ngoro y'Uhoraho mu cyumba cya bene Hanani wa Igidaliya umuntu w'Imana, gihereranye n'icyumba cy'abaganwa, cyari hejuru y'icyumba cya Mayaseya mwene Shalumu umushibamyi wo ku muryango. Ntereka imibindi yuzuye vino ubona n'amakarabo imbere y'ab'inzu ya Rekabu, ndababwira ati ngiyo vino nimunywe. Nabo baravuga bati nta vino tunywa, kuko Yonadabu mwene Rekabu sogokuruza wacu yatwihanikirije ati ntimuze mwigere kunywa vino mwebwe canke abana banyu, canke ngo muze mwigere mwubaka inzu, canke ngo murime, canke ngo mutere inzabibu, canke ngo hagire uzorwitirirwa, atari uko iminsi uzomara yose muze mube mu mahema, kugira ngo mubone kuramba mu gihugu mubamwa. Kandi twumviye Yonadabu mwene Rekabu sogokuruza mu vyo yabiziririje vyose, kutanywa vino iminsi tuzomaraho yose, twebwe n'abagore bacu n'abahungu bacu n'abakobwa bacu, no kutubaka amazu yo kubamo, no kutagira uruzabibu canke itongo canke imbuto zo gutera, ariko twibereye mu mahema twumvira iragi rya vyose Yonadabu sogokuruza yadusigaranye. Maze rero Nebukadineza umwami w'i Babuloni ateye iki gihugu, turavugana tuti ngo tuje i Yerusalemu duhunge ingabo z'Abakaludaya, duhunge n'ingabo z'Abasiriya, niko kuba i Yerusalemu. Maze ijambo ry'Uhoraho riza kuri Yeremiya rituku niko Uhoraho nyene ingabo agize, niwe Mana y'Abisirayeli, ati genda ubarire abagabo b'Ubuyuda n'ababa i Yerusalemu uti mbega ntimwo
ingero yanje ngo mwumvire amajambo yanje ni jewe uhoraho mbibajije. Amajambo ya Yonadabu mwene Rekabu ayo yihanikirije abana biwe ngo ntibanywe vino barayashitsa no gushitsa kuri uyu munsi ntayo banywa kuko bumviye iragi rya sekuruza. Ariko jeho navuganye namwe nama nzindurwa no kubabarira namwe mwanyumvira, kandi nabatumye ko abasavyi banje bose abo navugisha nama nzindurwa no kubatuma. Ntenda nimugaruke umuntu wese ave mu nzira yiwe mbi, mutangure ibikorwa vyanyu mwoye mutunganye ibikorwa vyanyu mwoye gukurikira izindi mana ngo muzigendanire. Niho muzobona kwibera mu gihugu nabahaye mwe n'abasukuzi. Ariko ntimwateze ugutwi canke ngo munyumvire. Yesu naguheza n'aya majambo tubonye, Imana yari ifise umubabaro cyane, yari ifise umubabaro ku bwoko bwayo. Hanyuma Imana ibarira Yeremiya ati, Yeremiya ngo ndagutware ndakwereke agakengere abantu banje bankengereye. Ikiramutwara imubarira ati, hamagara abo mu muryango wa Rekabu. Arabahamagara arababwira ati, tubatwara ahantu hiherereye niwabashikanayo ucubabwira tehemiye imibindi nimunywe vino. Acaragenda arabazana azana abo muri uwo muryango abashikana ahantu arababwira ati, yewe na muryango wa Rekabu nimunywe vino. Abo kwa Rekabu baramwitegereza baramubwira ngo twebwe ntitunywa. Yeremiya arababaza ati, none mubugizwe n'iki? Ati, sogokuruza yaratubugije. Igihe cyose sogokuruza yarahari yaraduhamagaye aratwicarika aratubwira ngo bana banje abo kwa Rekabu nimwaba mugomba kuramba mukaba mugomba kuba muri iki gihugu namba mutagomba gupfa ndababarire nimuzonywe vino. Umbe bana banje nimuzokubaka inzu. Umbe bana banje nimuzogira itongo mwitirirwa. Ariko ibyo bintu murimo murabyumviriza biroroshe. Kutagira itongo biroroshe, kutagira inzu mukaguma muba mwihema biroroshe. Ariko baravuga bati ko ari sogokuruza yabitubwiye. Nitwogira gute? Twebwe ntitworengako, ntidushobora kurenga ibyo sogokuruza yatwihanikirije twebwe. N'igihe twari hiyo mu misozi twarabigendera, tutaraza ngaha ku Yerusalemu twarabyubahiriza. Hanyuma intambara yarahavuye iratera, tuva hiyo misozi yo twari turi tuza kuba ngaha i Yerusalemu. Ati mukabona igihe tugereye Yerusalemu irabidashobokuruza twaratumye mani gutabara. Yewe icoduha tukavumira kwirati abavyeyi batanguje isengero batubise. Yewe icoduha tukarigendera. Yewe iconka rwaruka mwarutse muteramiye hano mukagendera kwiragi rya Kabondo. Nagira ndababwiye Mani gufasha. Turafise umwungere wacu dufise uno munsi n'umwungere mwiza. Nagira ndababwiye n'ibintu byinshi yavuze. Ibi bintu mutanga umwungere yandetse yasize apfunditse sindopfundura. Nimwaba mugomba muratoheka mvuyeho mubone gupfundura arabigende. Hajyari ibintu byinshi ibi bintu none bimere gutato yayi mwebwe banze mundeke jewe sinzoshirukanya sinzokubahuka. Yarandetse ndabizi ibyo yambwiye. Jewe ibyo nari nababwiye barabivuyemo. Sekuruza Rekabu wewe baramwumvira. Ababo kwa Rekabu aba baremeye bararetse no kubaka amazu barabigendeye. Raba barakurahiye na bino baranse. Ariko jewe abantu
jewe abantu banjye ibyo nabageze ntibakivyubahiriza. Mana yarimbise umubabaro ukomeye w'ingene bavyonone, yarimbise umubabaro ukomeye w'ingene bazinguye uburimbi. Nagomba ndababwire rwaruka, hari uburimbi bw'isengero, murazobaza abatamba bazobubabwira. Hari ingene isengero ryari ryabe ribayeho, murazobaza abatamba bazobibabwira. Mwebwe muba hariya mu Ruyigi, murazobaza ingene isengero ryari ritunganijwe uhereye kera, bazobibabwira. Murazobabaza ingene bambara, bazobibabwira. Muzobabaza ingene binesha, bazobibabwira. Murazobabaza ingene bisokoza, bazobibabwira. Murazobabaza ingene bagenzi, bazobibabwira. Muze mubibaze, bazobibabwira. Bazobabwira ingene isengero ryari rimwe, bazobabwira ingene vyari bitonze, bazobabwira icyatumye rigwira. Ego kabisa, ego narimo ndumviriza ubuzima bw'abavyeyi, numviriza ubuzima bw'abatama. Hariho igenda vyibuka nkumva umengo noturikakari. Barambarira ingene isengero ryo mu Ruyigi harya muri nyene mubona abamubayeho ingene ryavutse. Barambarira ingene umutama umwungere w'isengero w'umukayogoro Samiyeli Lazaro yahaje, azanywe no kuvuga ubutumwa akabura aho yakidara, akarara ku giti hejuru kugira ngo kuboneke. Hari abemeye guhemaguka, naho murimo muravyonona. Hari abayahevye, hari abayahevye, hari abayahevye. Ubu burimbi burimo murasingu, ubu burimbi burimo murasingu, ubu burimbi muhaye musingu. Hari abari barabushinze mwakengereye, kandi babushize ko bibagoye. Baraheba amagara ntibagira aho barara, bakavuga ngo naho tworara hanze. Bakuriwe batari babuzinze, mugabo bakaza bakabara. None hageze ubu murimo murasingura, banyagisoko hageze ubu murimo murasingura, murimo muravyonona. Nabingane mumeze, nabingane musigaye mumeze. Hageze ubu muravyonona, mutanguye kuvyonona kare, mutanguye kuvyonona n'ababushinze bamwe bakiri. Murimo muravyonona, murimo murasingura uburimbi murimo murasingura, umurimbi murimo murasingura. Imana izobubabaza ibi bintu murimo muronona, Imana izobibabaza. Ibi bintu murimo muravuga ngo ntacyo bitwaye. Hariho ababipfiriye amaraso, izoza kuyahora, izoza kuyahora. Mwaba muvyonone mugabo mubimenye, mwabavuga butumwa uko mubifata ivyarivyo. Hariho abemeye gupfa basesa amaraso kugira ngo isengero riboneke. Hariho abari batari bafise aho baryama, none namwe murageza mugenda n'amamoto n'amamodokari. Turona ko hariho abantu, hariho abapfuye ruri kugira ngo isengero riboneke. Aha mubona mumeze uko, hariho abababaye. Aha mubona murimo muragerekeranye, mukavuga ngo murakoze ibintu by'ibitangaza. Nimusumba babirezwa n'amaso Lazaro, bagenda n'udukinga, baza mu gisoko, bagenda intende, bagenda inyabitare. None namwe murageze ubu ngo muri n'ibyo mukoze, muragerekeranije. Mwibuka uburimbi ba Lazaro basize bashinze. Azobuhora, hariho uzobuhora. Muvyonone mumenya ko azobuhora, muvyonone mumenya ko data bujazo, data zo
Haleluya. Icoma tukazobasikiriza isengera ririzima mugasigara muravyonona twasengeye. Icoma ntibidupfireko barimo baragenda boba bagiye amarembe. Ndatibuka umwe mu batama avuga ngo ngira ndengana, ariko imbere ntitoroshe birakomeye, kandi twirirwa turabibona, turabona turimo duteramo tujya mu bihe bitoroshe. Ariko nagira ndabibutse ingene ishengero ryari rimeze, nagira ndabibutse ingene kera ryabayeho, nagira ndabibutse ingene aha mubona muri habonetse, nagira ndabibutse ko hariho abagowe amagogo amabi bagapfurupu bakanka gushika kugira ngo ishengero riboneke. Nagira amasozere, ariko reka nsome uyu murongo uri mu cete Pawulo yandikiye Abakolosayi igice ca 4 nsoma ujya murongo wa 19. Abakolosayi igice ca 4 agomba nsome ujya murongo wa 19. Cete candikiwe Abakolosayi oya n'Abigalatiya. Cete Pawulo yandikiye Abigalatiya igice ca 4 nsoma umurongo wa 19 havuga ngo bana banje bato abo nongera kurabukwa guhiza ishusho ya Kristo izoremerwa muri mwebwe, kandi nagomba gushikirana namwe aka kanya no korosha ijwi, kuko ibyanyu binzazaniye. Yesu natwe. Ni Pawulo arimo yitegereza isengero ry'Abigalatiya, bari baravutse, bari barabonetse. Ababyeyi murabizi, umwana aboneka bigoranye, kugira ngo umwana aboneke biragorana. Hari ibihe bintu bisaba ko bamugirira sezariyene. Ababyeyi murabizi, umubyeyi yibungeza umwana, hari ibihe bimusaba ko aheba bimwe ntabirye, hari ibihe adisura n'amaguru akabyimba, aba yibungeza umwana, hanyuma igihe kiragera akabyara. Siko none Pawulo rero arabarira isengero ry'Abigalatiya ngo naho mwari mwaravutse ngomba nongere kubaramukwa, kuko naho mwavutse nta shusho ya Kristo ndababonamo. Yagomba kubabonamo ishusho ya Kristo. Aha Pawulo avuga ngo bana banje bato abo ngira nongere kuramukwa. Mbega birarusha bene da, kuramukwa birarusha, ababyeyi birarusha. Ariko Pawulo aravuga ngo naho nari n'ababyaye ngira nsubire nemere umuruho wo kwibuke. Nari narabasikanye umugabo ndasubiriye kwemera umuruho, ndemeye umuruho ngomba nsubire ndabibunge, ndababyara ukundi gusasa, kumure noneho nzobabona mu ishusho ya Kristo. Haleluya. Kuko yaragomba ngo ngomba ko mwoboneka mu ishusho ya Kristo, kuko nimwaboneka mu ishusho ya Kristo niyo Kristo azobemera. Nagira ndababarire, azokwemera ishusho y'Abapantekote, azokwemera abantu azosanga basa nawe, azokwemera abantu azosanga basa nawe. Nicyo gituma Pawulo avuga ngo naho n'ababyaye ntacyo bimaze, nsanze muri amapira, ngomba nsubire nongere kubaramukwa, ngomba gusubire nzobabyara, ngo kuko nitegere ibyanyu byazazaniye. Yararishitse mu iryo sengero ndibaza, yitegereza ingene rimeze, yitegereza ingene basa, yitegereza ingene bagenda, yitegereza ingene bavuga, yitegereza uko bateye.
aravuga ngo birazazanye birazazanye simbona neza ko ari ishengero rya Kristo ngomba nsubire nemere kurama Yesu aduheza mbega bene data ubwo mubona mugifise akaranga ka Kristo mbega mubona Musa mbega mubona Yesu atabagereranya mbega mubona atabashushanya iyo aravye ari mw'ijuru mubona mwoba musigaye musa na Kristo canke mwarononekaye mwoba mwarafata iyindi shusho hari uwundi murongo mwoba mwarihaye hariho abandi mwoba mwaragombye gusa hariho abandi mwoba mwarishushanije nabo hariho abandi mwagombye kugenda nkabo hariho abandi mwagombye kwambara nkabo hariho abandi mwagombye gukora nkabo ariko sivyo byari bikwiye abera twari dukwiye kuba dufise ishusho ya Kristo hamwe n'uwutubonye avuga ngo murasa narigeze kubona abantu bitwa babukuru na butoyi kenshi usanga basa hariho n'abo uravye utomenya hariho n'abo bagiye uwundi yavuze ati none mbarira abo batandukanya gute uwundi ati je mbanza kubaraba ku munwa ntababonye ku munwa sindabamenya nsanga mpamagaye bukuru ngasanga nahamagaye butoyi haleluya byasaba tube dusa na Kristo twese hanyuma Kristo twitegereje tubone mu ishusho yiwe abone kuvuga ngo ndafise ishengero mu gisoko abera bakoranye ndabonye turasa none muri nani iyo shusho murayiratako murumva muyifise amen nkunda kubivuga burya umugabo ntaba mubi uko ari kose ntaba mubi umugabo aguma ari mwiza abagore nibo bashobora kubaba kandi nibyo muzeye muraho umugabo uko ari kose umugore aranezerwa iyo yibarutse bagaca bavuga ati yo urabyaye umwana mwiza asa na se asa nande umukenyezi atayumva gute ntaba mubi ko bavuze ko asa na se Imana irambaye amen ntasubira kuvuga ngo iyo bavuga ko dusa urabona nete nsa neza oyaye asa na se Imana ico duha juru rikitegereza rikavuga ngo wewe basa na Yesu yo ingene bameze bagenda nka Yesu ingene bameze bavuga nkawe ingene juru twitegereza Yesu yoruhuka kavuga ngo sinsubira kongera kubaramuka ubu sinsubira kubise byabo narabashikanye ndabona turasa Yesu nabareza tugira dusenga Imana nagira ngo nsengero y'umuntu Yesu agomba ko yokongera kumuramukwa kugira ngo asubire kuronka iyindi shusho uno munsi utaha n'ishusho ya Yesu uno munsi utaha usa na Yesu duhaye kazi umuntu yumva ngo ni iby'ukuri ndumva karanga narakononye hariho ukuntu byagenze kandi urazi aho katakariye aho byagendeye nawe urahazi ndaguhaye kazi namba wumva warakononye ngo tugufashe gusenga Imana Yesu yongere kukubyaha usubira ubivuka Gorogota ubivukira Gorogota subiriye kubipfuriza uno munsi ko mwusubira kubivukira Gorogota naho mwari mwaravukiyeho urazi icyavyononye bituma utakaza akaranga none nunze tugufashe gusenga usubira ubwire Kristo ngo ndagomba gusubira kuvuka Yesu ehera urazi ingene nagendeye Yesu subira umvya ndagomba gusubira kuvuka ubugira kandi ngo mboneke noneho dusa mboneke ngenda nka wewe mboneke mvuga nka wewe mboneke nkora nka wewe mboneke nkiyumvira nka wewe turaguhaye kazi turaduce dufasha abana bene data erega umuntu wese ariyizi Pawulo yavuze ngo bari mwebwe mwisuzume none ntimwiyizi umuntu wese niyisuzume arabe uko ameze hanyuma niyo yeza kuyisuzuma akaraba uko ameze
umuntu wese aca urubanza acavuga ngo ndagomba gusubira kubivukira igorogota, ngomba kubivukira igorogota. Jewe naragenze nabi, jewe naravuze nabi, jewe nariyumviriye nabi, jewe byarangoye. Kandi aho byakugoreye urabizi, hari ahantu watereye akaranga, uraza ahantu wagatakarije, uraza ahantu watakarije akaranga. Subirayo. Muririmbyi yavuze ngo ngwino dusubiraneyo, ngwino dusubiraneyo. Noneho dushike ku musaraba, wipurize gusubirayo, wongere ushike igorogota, ushike ku musaraba, utahane ubukukira bw'igorogota. Haleluya! utahane ishusho ya Kristo, uno munsi tuyitahane. Yesu naduhezagire.